naraje kwipimisha mu bantu banywa ibiyayuramutwe nka par exemple drogue, amakoka, cocaine, nyene n'amabooster. Hama baradusaba kwipimisha, sanga naranduye umugera wa sida ndawugendana. Isaac TV. Oh. Dukorane ngaha muri sale ya MSS kugira ngo dutangure ihimiriza cyo gupima umugera wa sida, umugera wa hepatite, umugera umugwi B n'umugwi C, no gupima ingwara zica mu bihimba by'irondoka. Muri ivyo turapima na syphilis, kandi turapima abafasoni bagendana umugera wa sida, tukabapima cancer ifatira mu kwinjiriro rw'igitereko. Navuze yuko nihimiriza rigira 4 ngaha tumaze kugira. Rya mbere twayigize mu 2020 igihe hariho ikiza covid. Ico gihe twapimiye mu bigo bibiri vya NSS, turapima uwindi himiza ryabaye mu 2001, turapima naho nyene ibigo 3 vya NSS twaciye dushiramwo ikigo cyo mu Kirundo, turapima ni 2022. Rero ubu mu 2023 nihimiriza rya 4. Tubigira nisi yose yuko umwaka utashe, cyane cyane mu kwezi kwa Munyonyo. Tubigira umwaka ikintu twongeyemo cyane cyane, twaha dupima umugera wa sida, tugapima umugera w'igitigu uri mu mugwi B na C, tugapima n'ibimenyetso bya cancer byo mu gwinjiro rw'igitereko ku bapfasoni bagendana umugera wa sida. Cyane cyane niwo dushira imbere twebwe ngaha kubera abo dukurikirana. Uwo mwaka twashizemo cyane cyane no gupima igituntu. Dupima ni bande dupima abagendana umugera wa sida bose, tugapima n'abatawugendana bari muri ya migwi ibangamiwe cyane cyane n'umugera mu gihugu, tugapima n'abandi bose batwitura. Nari navuze yuko ANSS yakwije imyaka 30 iri mu bikorwa byo guhimiriza kuvura no kwikingira umugera wa sida. Twarakwije imyaka 30 na kandi ANSS burya ifise ibigo 5 ubu. Hari ikigo cy'Ubujumbura cyo cyatanguye imbere, novuga ko ari cyo cyabyaye n'ibindi bigo. Hari ikigo cyo mu Kirundo cyaje ubwa 2, hari ikigo c'Igitega cyabaye ubwa 3, hanyuma haraje ikigo cy'Umakamba n'ikigo cyo mu Rumonge, nico novuga ko ari gishasha kimaze nk'imyaka 4. Ego ibyo bigo byose, muri ibyo bigo byose dukurikirana abantu bagendana umugera wa sida nabifutse. Harimo abana, harimo abakuze, harimo ya migwi ibangamiwe n'umugera wa sida cyane cyane. Mugabo muri iyo migwi ibangamiwe n'umugera wa sida, naho ubutagenda n'umugera urivuza mu bigo bya NSS, uko barabangamirwa n'ivyo nizo ngwara zindi zica cyane cyane mu bihimba by'irondoka. Ego n'igituntu. Navuze yuko gufasha leta mu gikorwa cyo kurwanya umugera wa sida. Mu mwaka uheze ndavye ibiharuro mu maraporo twari muri bice 9%. Cyo navuze 9% muri contribution au niveau de la riposte nationale. Navuze yuko dufise ihangiro dukorerako, dufise ama plan d'action na plan stratégique. Navuze ko tuhimiriza tugapima cyane cyane umugera wa sida n'umugera wa hepatite, cyane cyane no gukingira abavyeyi bibungenze kugira bavyara abana bakomeye.
tukanabakurikirana gushika babyara abana bakomeye batandura umugera wa sida. Hanyuma abo dusanze bagwaye umugera tubashire mu bigo tukabavura, tukabaha imiti yo gupfufahaza, tukanabakurikirana, tukagira ibipimo bitekanijwe ku mwaka wose. Cyane cyane hari ibipimo vyerekana yuko umugera wa sida utakirondoka, ko umugera wa sida wabaye novuga stable, mugabo akiwugendana. Ni igipimo twita charge virale, dusanga dufise laboratoire ngaha mu kigo ca Bujumbura gifasha n'andi masosiyasiyo. Ego kuko ico gipimo nico gihambaye ku muntu agendana umugera wa sida, ko kenshi iyo ico gipimo kimeze neza turahimirije abantu kenshi ko kwanduza umugera wa sida biba atari cyane. Kwanduza umugera wa sida yifise ibipimo vyiza vya charge virale, novuga ko no kumwanduza bidashoboka ko mwanduza iyo umuntu afise charge virale nziza. Ego navuze kandi ko mu kuvura no mu kukwirikirana turafise ibindi bifasha ubuzima bw'ishira hamwe. Turabahimiriza mu mibereho yabo, abana abana bafata imiti nabi. Turafise ikigo gica kibakira mu mwaka kugira babanze bafata imiti neza, hama bace basubira mu mihane yabo bamaze gufata imiti neza, tubona ko babishobora. Ikigo ntari navuze kare kiri muri twita maison de la joie, ni maison de transit. Ni abana dushiraho mu mwanya mutoyi kubera batarafata imiti neza, kubera gifise ibipimo bimeze nabi. Mugabo bimaze kugira ibipimo vyiza acasubira mu mihani wabo. Navuze ko hari igisata kiraba ubuzima bw'ishyirahamwe bwose, kiraba amaproje. Hari amaproje dukorana na leta y'u Burundi, hari amaproje ANSS yaramaze kuja mu bindi bihugu, hari amaproje akorera mu bindi bihugu, mugabo ANSS ariyo yatwara. Ego iyi ndwi yahariwe ihimiriza yo kwipimisha umugera wa sida, indwara zifatiye ibihimba by'irondoka n'amahepatite. Indwi yatanguye muri coalition internationale sida, ishirahamwe rihuriramwo amashirahamwe yo kurwanya umugera wa sida kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Igategekanwa igatunganwa mu kwezi kw'icumi na rimwe, hanyuma ikarangurwa mu bihugu birimwo amashirahamwe agize iryo shirahamwe mpuzamakungu. Muri ayo mashirahamwe rero arigize na ANSS ikaba irimwo mu karere ko muri Afrika yo hagati niyo urengero niyo mu buseruko. Afrika yo hagati niyo mu buseruko. Rero ayo mashirahamwe akaba ari mu birere bitandukanye, novuga nko muri Afrika yo mu burengero, muri Afrika yo mu buseruko, muri Afrika aho bita Océan Indien, sinzwe no kivuga mu Kirundi, mu Iburaya, mu bihugu by'Iburaya, mu bihugu byo muri Aziya yo mu bumanuko no mu burengero, no muri Amerika y'epfo na Amerika y'epfo. Hanyuma rero bakabirangura bafadikanije n'amashirahamwe asanzwe ari muri iryo huriro ry'amashirahamwe. Nko muri aka karere k'iwacu muri Afrika yo hagati no mu buseruko hari amashirahamwe ashika 17 ari mu bihugu indwi. Muri ayo mashirahamwe mu Burundi hari ANSS yonyene, ayandi mashirahamwe 16 ari mu bindi bihugu. Ibyo navyo akaba ari u Burundi, Republique
République Centrafricaine ngira ngo nyotiza kwivuga mu gifaransa kuko numva mu kirundi niho ndayivuga utariko reka ndayivuge mu gifaransa mu mbabarire ni Uburundi République démocratique du Congo ni République du Congo yo bakunda kwita ngo Congo Brazzaville hakaba République Centrafricaine hakaba Chad hakaba Cameroun hakaba n'u Rwanda ni muri ivyo bihugu indwi rero harimwe ayo mashirahamwe 17 ariyo yitavye muri uyu mwaka iki gikorwa cyo ciyindwi yo kwipimisha. Ivyo bikorwa rero coalition yabishize yemeye kubigirisha ifatiye ku ihungabana ryabaye mu kwipimisha ingene abantu bipimisha n'ibipimo vyagiye biragabanuka bihereye kuri cya kiza ca COVID. Coalition rero n'amashirahamwe yayo baca barahaguruka biyumvira ingene bofasha bwe basubire guhagurutsa ico gikorwa cyo kwipimisha kubera kwipimisha hakiri kare ari ibintu bifise akamaro cyane ku muntu amaze kwandura uwo mugera wa sida wa hepatite reka n'ufise izo ngwara zifatiye ku bihimba vy'irondoka. Hamaro bigatumbera cyane cyane nk'uko muganga yabivuze bajya abantu bafise icyo novuga amahirwe atari meza yo gushobora kwandura umugera wa sida les populations clés. Igikorwa rero gikorwa n'abantu bagenda n'umugera wa sida akaba aribo bacitangira kandi akaribo bacitaba naco gituma gitanga ivyamwa byinshi kandi byiza. Aha mu Burundi n'ahari ANSS yabitunganije ntizo birangura yonyene muri yindwi izofatanya na ABSMAC ishirahamwe ABSMAV hamwe na APECOS nibo muri uyu mwaka abazokwitabirira ico gikorwa cyo kugira aho abantu bashobora kuja kwipimisha. Murumva ko kimaze imyaka 4 gikorwa muri iyo myaka 4 hariho ivyamwa bikenya no basabikaniriza ico twabonye nuko buri mwaka amashira hamwe yitabirira ico gikorwa yagiye aragwira buri mwaka byumvikana yuko n'ibipimo vyagiye birakora abantu bitabiriye ico gikorwa bagiye baragwira buri mwaka kandi twumvise yuko ari ibintu ngombwa bikenewe cyane bihimiriza yuko umuntu amaze kugira umugera wese akeneye afise akarusho kanini iyo abimenye yuko afise umugera hakiri kare nivyo biheza bikamufasha kugira ngo bashobore kuwugwanya amenye n'ingene rero bashobora babana neza igihe kirekire kugira ntumubere intambamyi mu buzima bwiwe. Hanyuma kandi ikindi camwa cavuyemwo nuko rero murumva yuko abantu bagiye baragwira buri mwaka bitaba ico gikorwa nukuvuga yuko ihimiriza yuko bikenewe kwipimisha hakiri kare yuko abantu baryakiriye kandi bakaritahura n'akarusho kabyo ari benshi bagaca bashobora kwitabirira ico gikorwa. Ikindi camwa novuga nuko kuko uko umwaka uheze iyo ndwi iheze hama hatunganwa ihuriro ritumiwemwo amashirahamwe ritumiwemwo leta ritumiwemwo abasanzwe bafata leta mu mugongo kugira ngo ANSS bashikirize ibyavuye muri iyo ndwi. Ivyo rero ico gikorwa imaze gushikiriza ibiharuro byavuyemwo ingene bimeze bakabona n'ingene muri iyo ndwi naho yaba ari umwanya mutonya mu bantu bashoboye gushikirwa kwitaba yuko igitigiri cy'abashoboye gupimwa bafise iyo migera basanga ari kinini gusumba igitigiri gisanzwe kizwi mu gihugu byaragiye birakora ku mitima y'abamwe n'abandi bituma rero kaba karyo keza ko guhimiriza leta n'abagiranye n'abasanzwe bafata mugongo kugira ngo biteho cyane nk'igisata cyo gupima ikanseri ifatiye mu gitsina cirondoka mu gwinjiriro rw'igitereko kanseri ifatiye mu gwinjiriro rw'igitereko. Hanyuma rero niyo mpamvu rero no muri
plan stratégique national yego plan stratégique national barashizemwo gufasha kwipimisha cancer du col. Hanyuma no mu mfashanyo Fonds mondial ikiga mpuzamakungu ubu harategekanijwe yuko bazoshobora gupima bakavura abantu si bose mu bwa mbere bagendana umugera wa sida kandi bafise iyo bamaze kwandura iyo cancer du col iriko irakura mu magara yabo. Hanyuma kandi ivyo biharuro vyaradufashije bivuye muri iyo ndwi yo guhimiriza vyaradufashije gushobora guhimiriza muri ishirahamwe ryitwa Expertise France imfashanyo y'umugambi novuga projet pilote. Umugambi witwa Success ni umugambi uzomara imyaka 3 ukaba uzofasha mu gupima no mu kuvura abantu baba bafise cancer du col hakiri kare. Numva rero yuko ari indwi ifise ivyamwa byinshi kandi bikomeye kandi mwatahuye yuko gushika ubu itarashobora gukora mu gihugu cyose. Nico gituma mu vyifuzo vyacu mu byo dusaba twosaba leta n'abasanzwe bayifata mu mugongo yuko nabo bokwitabirira ako kamo. Basanzwe batwitabira iyo tubikoze ko baratwitaba, iyo tubatumiye kugira tubashikirize n'icegeranyo baratwitaba, ariko turifuza cyane yuko bofata mu mugongo ico gikorwa ku buryo kiza kiraba buri mwaka kandi kikaba mu gihugu cyose, kubera yuko cyaronse bagifata mu mugongo na cyane cyane kubera yuko gifise akamaro mu magara y'abantu. Urakoze. Ibihimiriza twagize kuva mu 2020 gushika uno munsi nk'ibintu ibintu byavuye mu ihimiriza ryo muri 2022 na 2021 byaratumye ishirahamwe NSS ironka abantu bayifata mu mugongo cyane cyane mu kuvuza ababa bapimwe cancer ikiri hafi ica mu gwinjiro rw'igitereko. Twarashoboye kuronka ishirahamwe ridufata mu mugongo muri ya projet SSR baraforma barigisha n'abandi bakozi bo mu yandi ma antenne, barigisha n'abakozi bo mu bitaro bya leta ne bamwe hanyuma baratanga n'ibikoresho. Ubu rero mu bigo byose bya NSS bashoboye gupima umupfasoni agendera umugore wa sida akaza kipimisha iyo cancer ikiri hafi, barashobora guca bayivuriraho nyene, hanyuma iyo babona babona ati ntishobora kuvurirwa ngaho, naho nyene baratanze uburyo bw'uko uwo mupfasoni bacamurungika mu bitaro bikuru kugira ngo bashobore kumuvura hakiri kare. Novuga yuko kuva dupima iyo cancer kuva mu 2021 na 2 na 2020 abapfasoni bose twasanze bafise ibimenyetso bya cancer fatira mu gwinjiro w'itereko, bose barashoboye kuvurwa abo twasanze bigishoboka. Hariho rero n'ingwara zitavugwa cyane mugabo ubuye dutegerezwa kuzivuga zirimo no muri ya mashirahamwe yo muri Afrika y'uburengero nizo bagomba gushira muri hagati no mu buseruko. Izo ngwara ziciye mu kibuno, pathologie de la marge anale, ziriho abantu gusa baratinya kuzivuga kubera ziri ahantu hatavugwa mu mico y'abantu. Urumva ashobora kutabwira yuko agwaye hariya, kandi ni ingwara rero ivyigwa vyerekana yuko ziri très fréquent quel que soit le type de population. Mugabo bakavuga bati zirakunda kuza cyane ku bantu bagendana umugera wa sida, ubwoko bwari bwo bwose twababwiye bari bose, bamwe bari aho riske bangamiwe n'abagena canke zikaza ku bapfasoni bibungenze
ni za ngwara z'amahemoroide, ni za ngwara z'ibisununu ziza. Izo rero ziragoye ko abantu bazivuga atari hamwe byarembye. Mugabo turafise rero ukuntu tubimenyera yuko tuganira ukamubwira yuko afise akamaro kugira by'ubuzima bw'ibintu yisuzumishe, byavuze ko uja gukira indwara yirata naho yo batakimenyetso afise. Ivyigwa twabonye nko mu mwaka uheze twaragize iyi kampanye, abantu bakaza atakimenyetso afise mugabo ukavuga uti reka ndakurari, tugasanga rero hariho utwo tuntu tukiri dutoye two dusununu, tugaca tuza tukatuvura mu misogonda mikeya bitaramera nabi. Ariko hari abandi twahora tubona baza byarayangaye. Ndibuka hari wigeze kuza témoignage bishe kuko yaraje naha aye mu bitaro bya Bujumbura hose barabona yuko atakintu bomugirira, baragerageza mugabo twibaza yuko ico gisununu cari mu kibuno, yari mupfasoni, baragerageje mugabo ntibyagenze neza, mu nyuma yaratevye aritaba Imana. Bisigura ko yaje yaratevye kubera caragaragaza ko imaze kuba igisununu cabaye kuba kanseri. Ico gihe rero nk'iyo aza kera kakiri gatoya hari gushobora ko tukavura hama kabandanya ari muzima. Murumva rero muri ivyo byose twese mwebwe turahamagariwe kuza turavuga izo ngwara abantu batubohoka kuvuga, kandi kubera bamwe batanazizi ni ingwara usanga no mu bisata byigisha ubuvuzi badakunda kugira amamodero doku. Nuko nibaza yuko nitwa Irakoze Alice, yego igituma ndi hano muri ANSS maze amezi 6 naraje kwipimisha mu bantu banywa ibiyayuramutwe nka par exemple drogue, amakoka, cocaine, nyene n'amabooster. Hama baradusaba kwipimisha, sanga naranduye umugera wa sida ndawugendana. Hama ndafata barampa impanuro ndazigendera, baramwigisha ingene umuntu afata umuti neza akaca amererwa neza agasa neza. Yego nararonsa akunguko, naciye menya vyinshi ntarinzi kandi camenya n'amagara yanje ingene yifashe. Ni igihe kirekire nk'imyaka 3 yarakwiye ndiko ndabifata. Uraje muri kino kigo uje kwipimisha, usanzwe ugendana umugera wa sida, wiyakiriye gute, wari umeze gute? Nariyakiye nyene n'abaganga barandemesha, barambwira yuko atangorana umaze kumenya ukafata neza n'umuti, ntiwishiremwe ushavura ko biruko wumva isoni ukabona nyine yuko uri umuntu mu bandi. Nace niyakira. Vyari vyoroshe ko wiyakira? Yego ko barandemesheje cyane, barampa n'impanuro nyinshi. Uno munsi umuntu agerageje kuraba arabona yuko ufite umwana ku mugongo, mbega n'umwana wawe? Yego n'uyu wanje. Umwana wasanzwe yaranduye canke? Oya, kubera baciye bampa impanuro barankurikirana, naciye mvyara umwana akomeye asa neza, baramupima basanga ntiyanduye, bica biranezereza cyane. Ariko iyo ntafata umuti canke ndabimenye kare ari gusanga ntavyaye umwana akomeye. Hari abantu benshi no munsi bagendana umugera wa sida bagifise amasoni canke bagitinya kuza kwipimisha, ni giki wo bahanura? Ico nohanura abantu bataraza kwipimisha umugera wa sida ngo bamenye ingene amagara yabo ameze, no bahanura yuko boza bakipimisha kugira ngo bamenye amagara yabo ingene ameze, bamenye ingene bo kwigenza. Itandukaniro rya Alice n'amabooster akanamacol nuno munsi amaze kuza muri kino kigo bakamukurikirana ni rya?
itandukaniro no musi n'irya ryalise wa kera n'uno munsi ubu nari tutandukanye n'abagenzi babi kuko ugiye ukurikira abagenzi banywa ayo makokayine uca usanga nawe binyoye ukurikiranye abantu bariko baranywa ajya makike uca usanga nawe ugumye ubinywa kandi ukaca wiba n'ibi by'abandi ntutinya kwiba ibintu ibi by'abandi kuko ushaka kubigura. Turi mu ndwi mpuzamakungu yo gupima abagendana umugera wa sida amahepatite na cancer ni yahe impanuro wohanura abantu bariko baratwumviriza n'akahe kamotera kugira ngo bashobore kuza ari benshi kwipimisha nk'uko nawe waje kwipimisha mu nyuma usanga uragendana umugera wa sida baragukurikirana uratinda uvyara n'umwana akomeye uno munsi amagara akaba ameze neza. Notera abantu bataripimisha iyo hepatite canke ingwara zo mu bihimba vyirondoka n'izindi ngwara nyene zifatira nyene mu bihimba nyene by'umubiri. Icyo no basaba boza bakipimisha ni ku buntu nta mafaranga babasaba ntibatinye baze ku bwinshi nta mafaranga bazobasaba. Baraheza bakabakurikirana gute? Nkuko bagukurikiranye gute none munsi bakigukurikirana? Icambere baraguha impanuro bakaguhimiriza kunywa bakakubwira yuko utosiba kunywa kuko ari ku neza yawe. Yego tubashimire cyane urakoze. Isaac TV. Oh.